abakinyi babiri ukunda wumva ukorana nabo gusumba abandi nabahe nyuma yo gusigura uburyo wa appreciating ibikorwa vya bose. Ego icambere cyo gukorana na Cadeau. Wow. Ndabukunda cyane vraiment ijya vuga babiri John K na Cadeau. Bo barampisemwe jewe. Okay. Hakana bavuga nti nta kibera ubusa. Nta kibera ubusa. Okay. Kandi sinzi n'impamvu bampisemwo. Kandi byose ni bavuga ni chance. Ni chance kuko vuga ikintu urinze utoranga mu bantu barenga 50 cyangwa 30 cyangwa barenga babiri amachance akakugwa ko wewe ni ibintu byo byateguwe n'Imana nta n'uruhare bo bifisemo iyo chance yaje kungwa ko je nka chance rinde nyene. This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, everyone, everywhere you are. Hope you are doing well guys. Natwe ni kwa kundi muri wa munyenga muri bwa bushobozi n'ikigongwe tugirirwa na nyene ijuru n'isi. Woni uhoraho aba yarabiremye turaho turashima tumeze neza. Twihanganisha nk'abantu baba dukurikirana bagwaye canke batameze neza. Ubuzima niko bigenda nta uhora babe nta nuhora nezerewe. Ibihe byiza biraza harimo abaro akaza umunezero ahari agahinda hakaza kongera gutwenga. Of course this is your one and only TV ilikuwa Fresh TV of course 257 jenitwa ndi kuri yo Leonce de San bwa Dr. Vlog aka Diko ndi kumwe n'umusore muto ariko munini mu bikorwa yitwa Plans Keys. Today we got a chance to have a chance in a Fresh TV 257. Mwe mu bakobwa kabisa bakiri bato mwa bino bintu mwe mu bakobwa mwana katangiye atwenga nyene nk'umwigeme wo mu Rundi kazi abazi nuko ibintu bigenda. Navuze ngo tugize chance kuronka chance oya kuronka chance wewe tugize chance kuronka chance oya mucongereza nto byabivuze chance weze neza bon ndaho pe meze bon wati ko yakantu kantangaje sinzi ko twandi kuriho najya wari bwo nagomba diko mugabo si ntabwo bivuye muri iyo ndikuriye uko uvuze diko je narinzi gusa diko ibi ngi narinzi ahubwo hari abantu nabonye mu bafana bahamugara ngo ndiko bafatiye kwako ka ndikuriye bakibaza ati yitwa ndiko ni diko ni d i r alphabet narayibagiye ndiko ryavuye heno nawe ni abbreviation ni abbreviation ni akantu kitwa digital communication. Okay. Nako ndababwira rero uburyo indome zibiri guspellinga urabizi to spell kuvuga indome imwe D A C O urazi ibyo wavuze dako wavuze A instead of I. Siwe gusi ndome nanje nakunda kunca I na A. I yego nanje birakunda kunca A na I uriko urabisoma bigoranye cyane. Muga chance ni mumurenganye uno ni uri mu francophone gusomba mu anglophone ndabeshe. Ntubeshe mugo ngene byose tuba byose uriko nabitryinga nabonye ahantu navuga amakuru disware ni menshi uri kuri igicongereza hasi hejuru ni neza mugabo. Twagerageza. Uri umwe mu bantu sinova ngo muri industry basi binjiye muri industry bafise ubumenyi mu novuga mu ndimi zimva amahanga hejuru cyane igifaransa asi cyane oya bagerageza ko gusaba amazi ko kuramukanya basi no kabura urabitse reka bava ndana kuyikorereza je naracibagiwe mperuka ku ishure kera ngo hari wo kwihanga wewe uri fort ni fort kama feminine cyane muri grammaire cyangwa muri control ya grammaire ni bira bindi ni text ni biki nta nakimwe nakubwiye ko jenze ko gusaba amazi arabizi inyinyi mu gifaransa bayita gute breshda sorry breshda babaye ibintu bya ari jambo nibagena hani bazana nimba ari diakwa cyo ni breshda sinzi ko ari ikindi bitana sinzi nka kandi kantu kabaga gakunze uraciye ubwenge inyi nabantu bake baba bayizi
ibi bintu biza ku bakobwa nko usanga byicapye bavyita gute byicapye gani nene bavyita gute mu kirundi nanga amaribori bayita gute mu gifaransa amaribori cyangwa no mu kirundi ntayutse amaribori ntayutse amaribori ndayumva mu gifaransa bayita gute muga ntacyo ndi mu gifaransa pe sinavuze ko tanzi cyo gusaba amazi Imana ishimwe ntabwo wari kuko umurongo 10 ku 10 ubwo rero arumva badije akantu karanira nari nahize uburyohoro nka 5 ku 10 kuko sinkunda ko umuntu ndonka na manota ari nk'abari mu baraho hari umwarimu avuga umwe ko dufise ya contabilité okay yakora uko bishoboka kose nabo babitoye atuma guha 9.5 muga nturanke yose bamubaza monsieur pourquoi tu m'as donné ça yeah utegereza kunsigira y'ubwari gute uyo nk'amanota kuri yose je nakwigisha twigiye hamwe mugako kandi nubwo navuze kurumva ko ari kabi chance nimba umuntu aba yatoye ibintu kubera ko utomuha amanota yiwe yose abari mu bashi niko bameze ngo ntitwize hamwe ngo ntitwize hamwe urazi ikintu birengagiza ntabazi yuko ushobora kwiga ukazona mu ruta okay n'ubundi uremera ko kwiga ugasumbuka kwigishije bo ntabwo kumuruta ariko kumuruta mu bwenge kuko always umuntu yagutanguriye abafise ibintu byinshi kuko kugira aze aguhe kubumenyi afise ntibishika ngo umurenge vraiment ya gusa nyene mu buzima ashaka kuba yarakwigishije akaguma hahandi nyene mugabo wowe yahaye ubumenyi ukazamuka kurusha niyo mpamvu hari abari mu bigishije president voilà ubu bashi ashaka kumusaga mu nzira kagenda amaguru yego aso yicanizeho mukanza ntiyorinda gusora icanditse cyo kumukura yo hari abandi yo bibwira akavuga ati mu minota 2 sinsubire kumva diregiteri canke mwigisha wa hana kari we gitwara kandi yaramwigishije ahezema yuko bitoba so ndakwakiriye muri Fresh TV umunezero udasanzwe vuze umunezero si jewe gusa ahubwo mba ndiko ndavugira benshi ubona yuko bagiye naragupostinze kuri community ko bisanzwe nakiriye umuntu ariko urabona yuko urishimiwe n'abantu novuga nyuma y'iminsi itari myinshi winjiye mwa bino bintu umuntu nakiriye rero ni n'umunyamakuru nimba atari umumenyesha amakuru ibyo yigira atavyigiye oya ibyo yigira nibyo yigira nibyo nigira ntabwo navyigiye uraze rero umuntu kugaye ko umunyamakuru mwiza simpaka aba yarize ibyo bintu oya sure ubu ubushakashatsi ukora ubumenyi ukarisha ubumenyi kurondeza hiryo no hino bijanye n'ivyo bintu bishobora kugira umunyamakuru mwiza gusumba n'uwavise akaroro je naragiriwe umugisha wo naragiriwe umugisha wo kwiga ivyo bintu ubuntu nagiriwe ubuntu sinagiriwe umugisha ariko hari abantu twiganye ntibanyumve nabi ushobora kubona bisumye kandi atavyo wize stile twariganye ivyo bintu urazi isho bivaka ashobora kuba ari karavyiga atari ibintu vyiwe yego nkuko je nubwo ntari no kuvyiga nariko ruhera kubikora urumva ko kandi akoroni kaze kagufate ngo gatume chance ataba umunyamakuru mwiza witwa chance nyene cyane ni chanceline irindi niyo nkuru nagize ubwoba ati ushobora kuba witwa irindi zina kuko sinzi ahantu byigeze kunca mu matwi ngo ushobora kuba uri n'umukongomani kazi ariko je nakuraho nkabona usa n'abarundi kazi nabata abantu barambesha bahubesha kazananye akantu ko kuvuga ko bapfa hakujya muri Zaire niko bahita kera ni kubera ko ariyo nize niyo nize bisa nkuko ariyo nakuriye nta bindi babihuye ko nizo nyene wahize primary canke na secondaire niho yize navuye ino ndi mu wa kabiri nja kubandanyiriza rero kise 6e ndagaruka kandi ino ndabandanya mugabo naciye nkomeza muri system congolais kandi na entourage yanje akongomani cyane ariyo mpamvu naciye mvuga nti no kubera kino ngiye kuri université no cyangwa umanyene entourage igume yindi nyene no je dois changer cyarambwira ati ko ubona ko hope huje abakongomani yo bashaka ko nigira ndavuga ati no abasha kuja kwiga kuri hope oui kubera nyene ngumani ya entourage ndavuga ati no je suis une burundaise ntegereza kugira gute kwimenyereza iyindi entourage iwacu ndajariraho nigira uko ushaka kugira kwiga mu biyaga bigari biyaga binini uwiga ibiki muri kaminuza bon ndi muri sciences économiques faculté administration gestion des affaires ibyo bintu uri kuriga ko bidahuye n'ibindi urimwo ubwo ntibizohava bikubera intambamyi nta ntambamyi gute kimwe muri bibiri kikabera intambamyi ikindi
sinibaze kuko urazidiko naho dupfa kwiga bo turiga kugira ngo turonkumenye mugabo Imana yifise ikintu yanditse kuri wewe no mutashobora kuvyiga nkuko bavuze nti hari abo mwiganye bize nyene bya journalisme mugabo bateko babikora ubari mu bindi ni nkuko nanje no nizi ivyo ngo gasanga siyo Imana yandikiye gasanga ngiye mu bindi biba ariko ndabona bizona kubera uramutse uri muri ivyo bintu nkeje ukaba ari mu gisata kijejwe ubutunzi bw'igihugu wobegwa uri mu secrétaire général akomeye gose uri mu biro wambaye uduhota rugendo radoye uravyakiriye nibo ndacakira imodoka ndacakira urasenga wewe cyangwa uri muri babandi baje ku Noeli nyene bishitse usenga bishitse no ndasenga ntimumve ko mvuze ngo bishitse ndasenga uzanga n'isabato utakiyubahiriza kuko nkako nakubonye muri shooting ari summit ati umudivantiste yaraguye umudivantiste ndabeze ko umudivantiste abikuye hedi kana n'umunyamakuru yokwitwa umunyamakuru bigenze gute adashobora gutohora cyari gituma bita ko muri abanyarusako ako chance usigaza gushutinga ku isabato kwera na dadi wanjye usanga mwayikoze buca ari ku isabato canke yinji oya bravo dadi wanjye twayikoze hari ndi canke mars muri yo mise kuko ndibuka hari le 4 z'ukwa mbere ya imwe mu mafilime ngo yakozwe 24 out of 20 amasaha 70 mutajyamye no gufungura sineza ko mwafungura nijya sene muri piscine ninje muri piscine hari Twabahaye zubucagucagu nuko shooting yagize ubwoba what none ko tuba ubona menga ni ku murango bimeze ni igera itinge yavuye coach niho yara yarumva nyateza ibazaga hari izogenda gute tuvuze coach tuba tuvuze umugabo yikwera dukunda but shout out to him nzi neza ntashidikanya ko akurikirana kino kiganiro umwe mu bantu bari ko barana supporting bamwe mu banyeshure biwe canga abantu bamuciye mu maboko avuga ati je nshake nsigara inyuma ari kiyoga ijyanje ndaribone mu kirere nzonezerere adapfa guterana umuntu yamuciye mu maboko pe kiretse umwe ashobora kuba yaratereranye kugeza igihe hagira urubanza ntahatse nzomuhamagara ndabimwe nzomuhamagara ko cyane mubaze buryo namakunda ifise ko ni wari uriyo nabonye rya rutera n'induhu masaci ngo bagufatiye amakamera ni wari yo mari yo zendira uzatwara ushaba yukara nakakazi watangoye oya mwisi yaguse nzomuhamagara ko cinda mazi impamvu wari ndarukiye kwana waruvuze ngo nta muntu amuca mu maboko canke yareze ngo adabandanya girane yitaho ndamubaza impamvu uwo bamara igihe kinini ashobora kurongogwa muga ntiyamuciye mu maboko impamvu ze yamuciye mu maboko kujya ku basi abari we n'umucoach akagucoaching akagoza formation ya muga sinibaza ko wewe ntiyamucoachinze no barakorana ndavyibaza niko barakorana zo nibaza ko kuko nigihe academy itangura iyi academy twe turimo bari kumwe cyo ko bagitanguranye umva yo ntabwo ari kumwigisha kandi no Kanishatse cyagiye waramufana mugobo ntakimufana uragenda ndafana bose ndafana bose kuko urazi icambere twe nk'abamenyesha makuru kada ivuga ko nagidiwe twe nk'abamenyesha makuru nta ruhande nayo mutwa dufise ko kwegamira twe bose turafana kuko ibikorwa byose turabifana si kuvuga ngo ko ngo ndi muri academy ndiko ndiga ndakukabya byigwa byo muri academy ngo no canja ku ruhande rwa coach cyane ngo hanyuma nce nibaza Fanny Lavine bose vraiment nabakozi barakora kandi siyo yuko na coach atocaja ngo mbuze ngo ntushigikire uri izo nta n'umunsi wari mwe pe kandi Fanny Lavine ndamupostinga turavugana rimwe ranyo bishitse coach ukabona bimuguye neza nta n'umunsi wari mwe yabimbaza yego pe akantu ikamuvuga ko yuko rimwe na rimwe ngo ashobora kuba ababanira akanka ko mupfa gukina muri filime zarizo zose niko kutubanira ivyo ntavyo nzi pe hoteli ko kambere cyari mushasha nacyo ntavyo ndabizi ko ababivuga sinzi impamvu babikurako je ntacyo ndabizi okay mu mashuri menshi kwakomeza kuvuga uri kuriga ashobora kuba hamwe n'irindi n'umundi gibisa n'indi career urimo novuga ya movie sivyo biciye muri BFA uri ku ishuri uri kuriga canke uriyo nk'umuntu ashobora kubafasha ibindi
nawe uri mu banyeshuri ko barakarisha ubumenyi muri Burundi Film Academy. Ego. Eh. Ndiko ndiga. Ndiko ndiga ndi muri promotion ya 3. Ego. Hari icyo ubona biriko birakumarira? Cyane pe. None ndi kwibaza iyo ntajayo iyo opportunity yo kuja muri ndadibaza yo kwikura he. Kandisha. Ntari kunsanga muhira ngo ngwino. Ya. Habwo nyene kubera iki bagutoranije mu bandi benshi nabonye bariyo. Bakavuga ati no mukobwa nahagurukaje gukina muri Daddy wanje kandi ukina nk'umu main actress. Wakinye cyane uboneka nk'umu main. Ni kubera iki bagutoranije? Ni Gifaransa cise uvuga muri mwishure? Oya pe none ndakubaze irya filme y'Igifaransa wumvise twavuzemo. Ko cyari Kirundi. Asankubatse. Cyari Kirundi ahubwo ni hujya kuntu uvuga nti navuga nti ariko hari umwana naguciremo hari umwana w'inkerebutsi ubushobora kuraba mu ishuri ukabona yuko uramutse ukeneye babiri muri 30 utegereza kuza mwifashisha na cyane ko ahantu henshi ugeze ngo buri Derek muri kaminuza ngo uri Derek cyase kama kuri Travis n'amakuru yakuyihepfa amakuru yakuyihe uri Derek usanga na nino promotion ya gatatu uri Derek muri BFA Oyo oya hanze badege ibindi bicocoro bikurenze ntabyo badege bihari vraiment urongoye n'uwo niko ndavuga nti bo barampisemwe jewe hakana bavuga nti nta kibera ubusa nta kibera ubusa kandi sinzi n'impamvu bampisemwo kandi byose ni bavuga ni chance ni chance kuko bugi ikintu urinze utoranga mu bantu barenga 50 cyangwa 30 cyangwa barenga babiri amashance akakugwa ko wewe ni ibintu byo byateguwe n'Imana nta n'uruhare bo bifisemo byo byateguwe nabonye bishika nyine barantora nti hariho opportunity bonetse bashobora gukora ndavuga ati nta kibazo kandi wibaze iyo chance yaje kungwa ko je nka chanceline nyene maze ukwezi chance yaguye kuri chanceline ndi muri academy maze ukwezi kumwe konye maze ukwezi kumwe n'indwi mengo zibiri kuko tugameze 3 nubundi turaheza cyari umunyamugisha chance ni chance nye ni chance nyene mbwa hari igihe bidakora buta igihe bidakora igihe bidakora wizerera mu kintu citwa chance ko ari cyo gitangura canke umuntu atanguza ibikorwa ico kintu citwa chance kikabikurikira bo chance yakurikira kuko navuze ngo ni chance yanguye ko iyo mba ndi muhira ayo ma chance sinari kuyaronka yanguye ko hariho panateye yo gushika muri academy hanyuma nanje iyo chance icaye donc kiya kitangiye gukora hanyuma y'ama chance agagukurikira kuyo nguma muhira vraiment yibasi ntibaze nta nubwo ari kumenya ko mbaho gusa yari twari tuzi na nyine nk'umusare umujournaliste ibiganiro iki mugabo ivyo bindi ngo ashobora kubona nk'impano iri muri jewe ntavyo nta n'ivyo ari kumenya pe yego ahubwo twari dufise ibintu bivuga ngo uri beresere wiwe beresere urumva ivyo ari byo yego gute kurinde twari dufise amakuru yuko ushobora kubuvukana ngo n'umukobwa babana muhira we niko akunda kubivuga yo bose nijye mutavyumvise yego amakuru ntarifise twe byaradushikira kabisa so niwe yaguhamagaye cyangwa uhamagawe na Hawa ko bijya filme menga niyo umuntu yitwa Hawa ndayishimiye yani ya Hawa usibye ko nawe nyene yarerewe hahandi nyene Hawa niwo muri promotion ya mbere voilà kandi nko navuze coach n'umuntu adakunda guterana umuntu yamuciye mu maboko cyangwa se yamuciye imbere bajya bose n'abantu akurikirana niyo bari kuri tero bariko barakora niyo bakurikirana rero andondeye ko Hawa azanye projet akarimwereka coach akayiprovinga ko ishobora gukorwa akamuha n'umuntu akunda gutanga n'amayide yarambajije ko nshobora kubikora ndavuga ati nta kibazo kuko nta umenya ko ikinagishoboye muri theory gusa atakoze pratique ego acinja kugerageza ubu hamagaye muri Daddy wanje filme kabisa iriko iravugisha abantu ariko uri karavugisha abo bantu akaba ari umuntu yitwa Chanceline ariwe turi kumwe cyane filme navuga ngo watangaje abantu bakubonamwe ikindi kintu kidasanzwe ari nayo mpamvu na jewe ntibesheye naguhamagaye no munsi kugira tuganire isi uziko nifuze amahirwe nkayabura ngo ati diko bamushikira gute ariko urabe Imana yabiko konjohewe kugusumbya none Nimba njohewe kugusumbya nimba ari intege nke ngira mu buzima
nigihemba mpuye n'umuntu afise igabire ndanaribwa kumva yuko muri benshi baba ariko baramufasha nanje atagatafari ya nogiramwe wavyakiriye gute kwagitinga muri movie nk'igigaci nakundwa kwa rujya rugero ariko ikagaruka kuri wewe cyane nk'umwe mu bantu bakinye bagatangaza isi bo ni ikintu nabaye surprised kuko nari niteze nk'umuntu ari the first time watinze na that time uciye uba nyene nk'umuntu nyene atanguye kuvugwa buke naho atari vyatari buke oya wapfutswe bamuvyemera erega kwiyemera no kwirata biratandukanye bitandukanye kwirata haza kuba harimo ka kantu kubwishime ka kantu uzumva ngo jewe ngo abana muri filme y'u Burundi ndi jambo rinini ngo makobwa ariko baraza nta wunsuma muga kwiyemera ni kwa kuntu uvuga ngo ndumva ko nshoboye ndashobora kuva ku ntambwe nkagera ku yindi ndumva yuko bishoboka ni kamwe mu gafilozofi uwitwa Cristiano nkunda kuvyibutswa na coach wanyu agenderako yari karavuga womengana umuntu yishima yiyemera gusha gusa muga ubwiye kuvyiga ko neza gusanga ni kwa kwiyemera ahubwo woraga uwundi mugabo wese uzi umugabo ntumva umuntu w'igitsina gabo oya nawe uri umugabo nawe uri umugabo nta kibazo reka vyemere wari ukivuga uburyo wavyakiriye uburyo wavyakiriye urumva nyene ntabwo nari nzi uko bishobora ikiya gikora gishobora gushikira abarundi bakacakira kujya kura kuko ugiye kureba n'igihe casoka sigikorwa cyakorewe ama promotion cyane ugikorerwa ama promotion si cyane nta na promotion yakozwe cyane nta promotion yakozwe vraiment naho n'aba media tour je ndabona ari karakora ko byahuriranye nuko yahise yibarutse yakoze ibiganiro bishika muri bibiri ibyo maze kumubonamo bibiri kimwe kuri One Entertainment ikindi kuri Akamo TV yego nuko natangaye sinari nzi ko abarundi bashaka kucakira kujya caduga ku mwanya nubu kiriko kiraduga bana birabe twapininze ibintu bibiri twapininze ibikorwa vyawe uri kurakora nk'umunyamakuru kuri One Entertainment tunapininga filime wakinye ngo babirabe hasi muri comment n'ivyo bintu bihari bya fresh bitangura nubiri kiraduga ni filime nubiri kiraduga kuko iracari ega nta misi myinshi iramara yego Daddy wanje yego nigiye cigwa kirimo nk'umuntu yayikinye akantu ka Daddy wanje kavugishije abantu bamwe ngo muteye ibuye mu mashengero ande kinyabona nabonye n'umuntu yitwa Chimamanda bidogera Nasa makuru yuko ngo mushobora kumuriha kuba hari umwanya mutoya mwakoresheje izina kiyo bashaka koresha Chimamanda nyene kumuriha kandi we natanze amafaranga ya sponsor ryo mu oya ofite akiona igikorwa yaryohewe avuga nti ahubwo mutanze message jina hora ntanga mu kwandika gusa kuyakuda abyandika kuri Facebook akandika gusa mugabo haba washagishira muri scripts anagikora filme kirasoka mbakibona how ibyo bintu Chimamanda avuga how bigenda avyerekana nk'ishusho ego amwemera gasome nyene gato tipe abarika dushira mu gakino gusa nawe birasa bati rero n'abana ahubwo ndanabitwarira itsina ryawe Ombe inbox yatanze akabasha ati murakarame mugume cyese nimbabi yabitanze mu nyuma mugabo utumwe nabonye gambe film gisoko nashima na link yaciye Aisha kuri Facebook yiwe ego ni na film yarayiravye bati ariko rero ubu nakuravye buryo kina cyese nibaza ko bwari bwa mbere ugiye mu bintu by'imbere ya kamera ukora utuntu nka tujya ari n'utu video je nigeze kuba mbona kera kumwana mutoya menga murasa iki kanse yari wewe no video tuba tumeze nka comedy ukuntu kera haraze iminsi sakugwarura leta yari wewe ikintu uvuga ngo kuja imbere ya kamera ntabwo ryari rya mbere pe ko kuja imbere ya kamera naje imbere ya kamera nkora ibiganiro si rya mbere usanga ngo ibiganiro tubireke ujayo nguri karagitinga kwagitinga bo novuga yuko bitari rya mbere kuko kera ndibuka nari niga 8e hariho team twari dufise twakora utuntu dukomedi twari turongowe n'umuhungu witwa Passia ndiyo ziramuze muri Focus Passia ndamuzi ganyo twakorana twari dufite cyane yitwa Hindura TV nze twakorerako mugabo kuvuga ngo kwakitinga rero ibintu biri professionnel nta n'ubumenyi narabutuna ndayifisemo pe uko bigiye twarakora nyine jise gukora bya comedy bazi ko atari ama repetition ntaki
mugabo bijya vraiment ntaho bisa bisaniye nibi ndimwo uno munsi kuko ibi nta umenyi na buto ndayifise. Okay. Hari n'igihe nabajya abantu bo muri comedy mbo Patient ndamuzi arafise n'ubumenyi muri mu bintu bya movies muri cinema. Mugabo hari n'igihe usanga rimwe n'abantu badukoresha ibintu atanu ubumenyi baba bafise. Ndiko ndamera nk'uwunganira kucuvuza ati nimba no munsi nakoze ikintu maybe kiri professional nkorana n'abantu bafise ubumenyi muri ivyo bintu. Bari professional. Ni nayo mpamvu ndiko ndakumva usa no uvuga yuko nimba ntabeshe canke ntumvise nabi ni nkaco gikorwa wiki cambere ukoze ubonetse kabisa. So tunyarutse cyane mba nanashize muri community nkabwira abantu banje ngo ninakira uno muntu muze mu banze baguha amashugwe koze yawe kuko umuntu aba yakoze bamuhereza amashugwe yiwe agihema tazaba nk'abandi bayamugemurira hariya hakujya atagishobora kuganiriza umuntu yamaze gupfa utange kumuvuga neza bimariki ngo shango karakana ke ngo se urukundo yagira utigeze bimubwira gihari sinkafata umuntu yapfuye utanga gupostinga bakamwifuza none agihari ko mutamupostinze n'umunsi wa anniversaire yiwe ari umunsi twishimira ko mudafata ifoto munayipostinga bwamaze gupfa mugapostinga ifoto je ni napfa ntihazogira umuntu apostinga ifoto yanje kandi azi ko atampostinga hini muzima yeah ati if I die don't post my picture kure uko ndicari muzima postinga ndabe mbone ndaragushimire basi ubyumve ko ngushimiye ahubwo bazabana abati baposte ngo no munsi bazabana ipostinge bamaramare kuko nizogaruka no kubashimira nta nibyo uzobubona ibaze uzoba wibereye iburyo bwa data wiyambariye inzero uri kora cyane reka tari handi vuga aya rega navyo twaba mukobwa mwiza ndatuye ndanavuze ngo ntuberewe kuja gehonoma amen tuzoja bijuka da kabisa komeye ngo ufise kwizera guke gasha kwizera guke oya ndizera pe umuntu nizera nkubu nikiye kintu wizera cyo gituma mvuga nti nta kibera ubusa kwaja ndakunda kugafasha mu buzima urakunda kuvuga nta kibera ubusa nta kibera ubusa ugi ikintu cyose kizoba mu buzima uzumenye ko hariho impamvu cyabaye kuko Imana ishobora gucisha muri bino bintu ishaka ubicemwo kuko hari ikintu kigomba kuza kwa kintu wajyaye nabwiye twari turaganira namubwira akantu ibintu twavuga ndamubwira ati ubwira nta kibera ubusa ibintu bitari kugenda uko ibi bintu ntizarifuza kwaho rero ucumengo ugire wagereza Imana yo kicisha rimwe abantu bacisha no mu bibi ego uzi impamvu ugaca mu bibi uzi impamvu impamvu je ndavyizera uko burya twebwe ari ikintu muda kuvuga twebwe hariho ukuntu Imana tuza kuvuka Imana yaramaze kwandika isware yose y'ubuzima bwacu yamaze kuyandika and then twe tukashaka detourna kuja ku ruhande y'ivyo Imana yanditse tugiye ku ruhande Imana nk'iforce umuntu irakureka ukagenda wamara gushika hariya hantu wabona birakomeye ukaza ugaruka kandi muri ya way nziza umaze kwigarukamwo kuko Imana nayo ari nyimbabazi iravuga nti kari umwana wanje ikakwakira igatangwa rero kukwereka rero inzira nziza nawe kubera ko wamaze guca yobona ntibigenda neza uzokoma uri muri right way gushikaho ni hamwe usanga bari muri eglise baja mu zindi ngeso hajya bagaruka kwihana bakaja imbere y'Imana bagasaba imbabazi hanyuma bakatanga kwa intungane aka ga philosophy ko gakazi ku ruhande rumwe numva no byumva kimwe nawe ariko ku rundi ruhande ntavyo nemera ati gute dufatire kuri bano bashiki bacu byagoye je mvuga ko byagoye sinovuga ngo byarabankiye ngo canke n'ivyanke nk'abano bari iriya la celebre ahantu hazwi hano bita kuri 11 mukanga ego urababona bano bantu badandaza imibiri nk'ubu umukobwa ari mwabijya bintu uno mwanya kuhava tuvuga ko ari inzira Imana yamucishijemwo kugira azogera handi hantu tutazi azohava agera muri kazoza kuhava ugiye muri ziya nzira harimo bibiri harimo kwigarura ukagaruka muri right way sorry tubanza turinde imbere yuko tuhava tuvuga uno munsi agihari akiriye ariyo kubw'umugambi w'Imana canke ni kubw'umugambi wiwe hasef nje kinavuga nti Imana umaze kubona yuko wagiye hari nigufosinga ngo yagukurikira ugiyeyo gute kandi wavuze ko iba yaravyanditse byose ibyo uzocamwe urayicitse ntiwa ntahuye neza navuze nti tuvutse Imana iba yamaze kwandika l'histoire igitabo cy'ubuzima bwa sivyo ego uko buzogenda imaze kubwandika rero twe tugerageza guca out way tukaja hanze y'inzira Imana yatwandikiye gucamo
tumaze guca kuko Imana idafosinga ntabwo ujya kugukura hariya irakureka kwanza kwanza ukabicamo muri uwo mwanya ucumenga ntubukiri mu maso y'Imana ntubukiri iba yakwirengagije ntibinakubona iba yakuretse kwanza kubera ko izi uzogaruka Imana ije gufosinga ngo ndagukuriyeyo no ushobora no kuja yizi kuzogaruka yego muri uwo mwanya twemeranye nino jambo kucumenga uburi n'ubundi style mu mugambi wayo si wo mugambi hari uwo gutondesha ku mapave Nukarizi wo wicaguriye umugambi w'Imana si niba komera uko pe wo wicaguriye ko mu migambi y'Imana ivyo nta birimo aya nta birimo pe ba wicaguriye iyo nzira Imana yakureka umaze gushika ko ko bitagenda neza uragaruka mu nzira nziza hanyuma ikakuyobora mu nzira nziza ya sha bino rero vy'Imana je mba numva binagoye reka tuhasimbe twihuse dusome abantu bakwandikiye witwa Aline Iradukunda uramuramutsa umutubariza ati uva mu ntara iyahe bije mu ntara n'amakomine mwoba mwaraciye ku ntebe y'ishure muri singo canke uwo muntu aranabaza yashobora kuba umunyamakuru mwiza Sekuraje ukina neza love from Rumonge wow Aline mbonereho umwanya wo kumutasha ni umwe mu bafana bacu biteka kabisa nyishira ko umuntu aramwakira duyikora ikiganiro n'umuntu wa mbere a commenting twishura kimwe kwera abaje byinshi uva mu yihe ntara okay mva mu ntara y'Ibitoki niba abavyeyi banje bava umwanje niyumva akwasokuru wawe ni mu Cibitoki ariko stile wewe wataye uruzogi ngaha aha muri me niyo wavukiye Cibitoki kweli baguzanye uruhinja baye n'uwa mbere nserukiye Cibitoki muri film Cibitoki bukinanyana barakira film bukinanyana ntabwo nzigenye diti ari ntabone ahubwo tuvuga uko ushobora kuba ubaye wa mbere ukinye muri film ukamenyekana bo byoshika uzi ko nkariya ugenda hariya ku mugwa mukuru w'intara ugasanga ari abantu bitwa abasinayase nka 60 kandi bazi ko ari abastari bakazi ubundi bwo ko umustar ni aho tubwiye nazogiye umuntu akubesha ngo wumvise umuntu akubwiye ngo je ndi umustar uzabakubesha urasiwe umustar ntiyibona ahubwo bona nk'abandi igihe cyose uzokubona kuri umustar you are down kwa kantu ka jewe kachaka ko makagaruka kandi igihe cyose ushizemo kantu ka jewe ucaye no mengo urarenze hamwe n'abandi bantu utanga kuba devaloriza utanga kubaki ntubagaciro bako wita ngo ndumustar deja nta mustar aba wow akanda ga savings mise ntahura gute ati burya inyenyeri ntabwo yokoma induru ngo murabona uburyo naka ahubwo abiri kirakira voilà kuva kiriya nyenyeri yarashe mwoba mwaraciye ku ntebe y'ishuri no turiko aya wanabivuze wanabivuze chance muri ko murabona yize mu wa mbere mu Burundi guhera mu wa kabiri ajabuka muri Zaire ashobora kuba hari hanacitwa ko yari RDC wuru wavuba babayeho izitwa za imiziki ya Kofi za ndomboro ya soro zikubita ari shasha yitwa Zaire turakuze bwana bakoci tubaturi hanyuma uza kugaruka wiga sogondere mu Burundi nagarutse no muri manifestation ndavyibuka twari tuje muri vacances tuje kujyana we na Bonani okay 2014 cyadusanga 2015 cyabirayanga musanga amapina ariko arafumba umwotsi ko mutaka byari byangaye ari fosa sana ubu yiga kaminuza yabivuze mu bintu bijanye bavyita icunga mutungo mu Kirundi ibintu dijari ibyo kujera avara no gucunga umutungo uri single sindi single bon ndi single ari engagé hingira kubarira suis célibataire engagé sindi célibataire non engagé yego ko batandukanye dukunda kuvuga ngo ndi single ukamenya biraheze byose ngo biraheze mais normalement je ikintu nzi uri célibataire uba utari married urumva twe mugatwe nk'abaje tuvuga ngo ndi single mbwa umuntu ari single n'umuntu atari married sivyo nubwo yoba ari how can I say oya bakunda kubivuga ngo kuko atari en couple ngo ari single no naho bakunda kubivuga jewe uko ndabifata nubwo uba uri en couple uba uri single ko ntabwo uri married hariho rero kuba célibataire engagé na non engagé ndi engagé sindi non engagé
baramujanye baramujanye hano nta kariko tubandanye tugabe ibitero rero oya nta ayacu makandidatire oya nta kudepoza kandidatire wapi nabo nyene chanze ko bigiyemwe kiri umwana gamwana iri umwana gute umuntu agomba guheza université ni umwana none ntimusigaye muzimaza ku myaka 18 bavuga ngo nta mwana w'umukobwa baho hano yanje ko numva pe wewe yanakuze kera sije ndabivuga mugabo urambabarira ndiko numva bavuga nene gajanze kaminuza ubu basigaye bazimara no ku myaka 18 bivuze yuko hagati ya nukuri ndabona nturi kure y'iyo myaka pe kushize hasi uba wumva ugeze cyane bashize hasi cyane mugabo nawe ariko nakunda umuntu ambwira ngo ndumwana urantunga ariko watahuye ango nakavuze nani bakunda kubivuga banagakosore pe je kintu cambere kishabwa ni gihumba yako ndumwana chavugira mariage utarage oya cyukira mariage ntagera ico ntikirimwo ngo uzimpamvu nkunda kuvyanga kubera ko benshi akunda kuvuga ngo fise ngo face look y'abantu bata Jesse ico nafatiye ndabikunda rero cyo tunabikunda ariko mubona bikubera chance ngoje uzu munsi nkubo woza mu kiganiro dufate na jewe nabandi tubareke ukumva ndi namwe yati umukobwa mubona yuko nibureburi yaba imyaka 34 cha wotsita oya pe yo gutsita nibige hariho umuntu nibige binsitaza jewe ahubwo jewe mbaje imyaka ndakubwira iyiri hejuru ahubwiri hasi abandi bakubwa bavuga nti bavuga ngo afise nka 30 ngo mfise 20 basa muri 17 jewe ndakubwira mfise iri utandukanye n'abakobwa benshi abakobwa benshi amatwi yabo kibaryohera nukwitwa nuko babwirwa ngo uracara umwana uri muto vraiment ndabona niburi nturenza 20 mugabo ushaka tuvuge ku 27 nta kibazo ndavyemera uzi impamvu kubera ko uko je mbona ibintu ndabona nk'umwana muto reka tubivuga uko ku maso uboneka nk'umwigeme muto ariko mu mutwe urakuze yego none wumva ari cyo bitwara ndakuze ambwa para kumbwira ngo mbere nka umwana oya ndakaje Florence kubwa Yezu uzomubwire kwa